Inama ku bakobwa, impanuro ku bana b'abakobwa. Ukungene umukobwa ashobora kwerekana urukundo ku muhungu badasambanye. Abakobwa twiyumvira yuko kugira ngo twereke yuko umuhungu tumukunda, kugira tumwereke yuko tumwitayeho, atakindi twebwe dufite cyo gutanga atari sexe gusa. Ariko nagomba ndababwiye yuko atari ko bimeze. Umuhungu niwe muhereza sexe. Twebwe abahungu baduhe barafise ibyo bashobora kuduhereza, natwe umenga impano dufise yo gutanga kugira ngo dushimishe umuhungu dukunda ni sexe. Kandi tukibagiza yuko umuhungu agukunda utaramuha sexe ntihagukunda. Iyo umaze gusambana urukundo ruca rumugabanukamo. Abakobwa nabo iyo umaze gutanga sexe, iyo mumaze gusambana niho urukundo ruvuka. Urumva ko bigenda bitandukanye. Aho rero umaze kumuheza iyo sexe ugatangira kumukunda, n'ahandi utangira kumwiruka inyuma kandi wewe icaba yarondera aba yakibonye. Hama naganda bereke ibintu 10 ushobora gukora werekesha umuhungu ko umukunda atari uko muryamanye. Ibintu 10 ushobora kwereka umuhungu ko umukunda atari uko umuhaye sexe. Icambere, mugurira impano. Wa mukobwa we mugurira impano, gurira impano umuhungu. Tumenye yuko abahungu ari bagura impano bakaziduhereza tugishima, surprise. Ariko nawe wa mukobwa we gurira umuhungu impano mugifisa amahera. Mugurire t-shirt, mugurire ibirato, mugurire telefone mugifisa amafaranga. Nawe uzoba uriko uramwereka yuko umwitayeho kandi umukunda. Ica kabiri, musohokane. Ukeneye ko mugarira umuhungu ni umenga yakeneye ko baganira n'umukobwa umubwira ati ngo duhurire ngaha, akagusohokana, akakuryohereza, akakunezereza. Ariko nawe wa mukobwa mugihe ushobora gukenera umuhungu umubwira ati dusohoke, mugasohoka, mugafata ibyo mufata mukabyishura. Naho uzoba uriko uramwereka yuko umukunda kandi umwitayeho. Ica gatatu ugira umwereke ko umukunda. Murunyikire SMS nyinshi zishoboka. Zimubwira ati ndagukunda be, ndagukunda shushu, ndagukunda, I love you too. Utuja munye tumwerekesha tumuganisha ku rukundo. Ica kane uzokwerekesha umuhungu ko umukunda. Ica kane mutelefone kenshi gashoboka mu gitondo. Umutelefone tumenye yuko abakobwa yuko ntituri bugura amayinite ngo dutelefone abasheri bacu, turabo kwitaba gusa love aruko badutelefone. Ariko nawe wa mukobwa we telefona umuhungu, wivoronte ugura amayinite utelefone umuhungu, utelefone sheri wawe. Mutelefone nawe wivoronte urabe burya buryo bwo kugura amayinite yuko na mwakinogeho n'ikibazo abamega yaduze yasubiriye. Ivoronte naho ugura amamega cyangwa umugurira amamega canke umutelefone. Naho azobabona yuko umukunda. Ica gatanu nimba ashobora kuba ari muri ghetto, aba muri ghetto, ushobora kugenda ukamutekera indya ziryoshe. Akabona ati sheri wanje arazi gutegura imfungurwa, arazi ku buryo naho iyo dufata afunguye nko muri restaurant afunguye nk'ahandi hantu bavuga ati izi njya kweri nta kanovera zifise. Nta kanovera zifise, sheri wanje warazi guteka, akagira curiosity gusa yo kumva yuko menga yo fungura ibifungurwa watetse. Ariko atari imisi yo tarakamenye ko ntubura umukozi wiwe atarakamenye, ntaca kugira akamenyero. Ariko urakwiye gucisha muri rimwe na rimwe ukateka, nimba ari mu rugi wawe nimba ari mu rugi wiwe, ugateka akafungura indya ziryoshe wagize gute watetse. Ica gatandatu, urashobora kumufasha kubaka kazoza. Urashobora kumufasha kubaka kazoza, mugategurira kazoza hamwe, ukamuhereza ibitekerezo, tidukora ukusheri tugira iki, ukamubaka mukubakana muri kazoza, mukaraba ejo haza mbere imbere
mukubaka kazoza mukategura imigambi wabo kuko murabona ko abahungu ari abantu biyumvira gushika kure akamya ati jewe ninashinga umuryango tuzobaho uko nawe ukamufasha mwayo merekezo ariko aragira gute ariko arategura icindwi mwubahe kugira umwereke ko mukunda naho nyere mwubahe harimo kubahana umwubahe kuko ninjye muri gimara bavuga ati bagabo mukunda abagore banyu namwe bakobwa mwubahe abagabo banyu rero wa mukobwa we ubaha umwubahe uce bugufi umucire bugufi umwubahirize uko ari kose yaba mwiza yaba ugere yaba usanzwe umwubahe uko ari kose nimba ari umukene nimba afise amafaranga uko ari kose ugire gute umwubahe icumunani wubahe umuryango avamo icumunani urakwiye kubaha umuryango avamo kuko ni hamwe abakobwa tutabitahura umuryango baraciye n'umugani ngo umuvyeyi asa n'uwundi ujya muvyeyi w'umugabo wawe asa na mama wawe asa na papa wawe rero urakwiye kubaha ukabuha nka kunyira ufata mama wawe ufata papa wawe akaba ariho nabo nyine ubafata kujya ufata bene wanyu kujya ufata basaza bawe kujya ufata umuryango wawe nabo akaba ari kugira gute ubafata hatabo kakandi ka mukazana nayi nabukwe no turakwiye kubaha umuryango w'umugabo tukawubahiriza icicenda urakwiye kumuhereza inama kanaka nimba hari ico ubona kitagenda neza mu buzima cyo ubona yuko menga ntikiriho kirakubaha ukamuhereza inama nziza ukamuhereza impanuro mugahanurana ivyo byose birashobora kumwereka yuko umukunda icicumi arico kinakomeye cyane gose kugira werekeshe umuhungu kumukunda urakwiye aho uri hose kumusengera ukamusengera mu byakora Imana kugira Imana ibihezagire ukamwereka Imana ukamutura Imana kugira ngo ubuzima bwanyu buze bugire gute buze bugende neza ukamusengera ibyo gusengera ni byinshi bihari ngaha ku isi ukamusengera gusenga uwo ari we wese arazi icyo bita gusenga akamaro ko gusenga ukagira gute ugasengera umuhungu mukundana ugasengera umushiri mukundana ugasengera umugabo mugize gute muri kumwe mu rugo ibintu rero ni byinshi byo kwerekesha umuhungu kumukunda atari kugira gute kuryamana ni byinshi umuntu yokora akereka umugabo cyangwa akereka umuhungu atari uko baryamaye nababwiye yuko iyo ni ibintu bitandukanye hagati y'umuhungu n'umukobwa umuhungu iyo aje kugupropoza mu gihe mutaragira mudarakora imibonano mpuzabitsina vraiment bagukunda kandi cyane ko abafise kirozo yo kubona ati mbe ujya mu mukobwa ameze neza ateye neza agize gute icyo nkamubona wese amaze kukubona ya makirozo itaragira gute yarapunguka nagwa rukundo rukwamenga rwageze gute rurapunguka bitandukanye umukobwa nawe iyo mukoze imibonano mpuzabitsina ahubwo ntihagukunda kumva amenga arakwishimiye kumva aragize iki rero ndiko ibyo nteje kubabwira ni ibyo kukwereka iyindi strategy ukoresha kugira ngo umuhungu agukunde kandi agukunde byanyabyo atari uko mugize gute mugize mutamuhaye sex abakobwa tumenyere uko menga gutanga sex nico kintu twege dufise cyo gutanga ariko siko biri na gato hama ndabashimiye cyane utarakora subscribe like share partage abikore please ndabasabye no utarakora subscribe anshigikire kwicano yanje ni mbona Irene yakuryosha show TV bye bye